Juti namwe bakunzi ba Black Media ndabaramutse ndabakaze na karibu ku kiganiro cy'uno munsi nizire ko meze neza cyane je mezereza cyane pe murabona ko ndikunda twenga ndishimye meze fresh umunsi wagenze neza nawe utanguye neza by the way ndikona nawe ugenda neza hamwe n'ubugombe bw'Imana turi ku munsi mwiza cyane aho uyu munsi twawuhariye ukugira inama umuntu aba yatwandikiye kuri 65 amajana 69 wifuza ko no twokugira inama utwandikire ngaho hantu nyene turashobora kuba twokugira inama y'ikibazo cyawe ufise umunsi yari umuntu atwandikiye agasaba ko tumugira inama nije Trezor Mingo sinza kuba ndije nyene ariko nza kuba ndi kumwe n'abagenzi banje dusanzwe dukorana kuri Black Media makino kiganiro ni Ingabire Greta hamwe na Revera Pasteur Marie Gorette. Yes, nakuramutse ndaguha kazi na karibu mama pastor. Urakoze cyane. Nashitse. Urakoze kumakazi. Urakoze cyane. Iyo ndakubonye mazi yuko ari impanuro zigiretse ku zindi impanuro mbagira ndonke ku giti ciwanje eka ndetse n'abakunzi ba Black Media ari ntimpamvu ndakubonye bavuga ati aha ndabonye ikindi cigwa gikomeye cyane. Urakoze cyane no kuba waje kubana nanje reka rongeye ko naramutsa Ingabire Greta cyangwa se Ingabire y'Imana Greta nawe ndakuramutse cyane ubwira ko natubwira mbega watugishije inama yatwandikiye gute. Ego cyane Trezor ndakuramukije ndaramukije n'abakunzi ba Black Media aho muri hose twizere ko mugowe neza. Uwatwandikiye rero yagize ati nitwa Dina ndubatse fise umwana umwe. Nkiheza amashure nakundanye n'umusore yitwa Marke. Twarakundanye ku buryo aho yabari niho nanje n'abandi. Abagenzi biwe nibo bari abanje. Umunsi umwe twaricaye duhitamwo kugira tatouage y'amazina yacu. Izina ryiwe narishize ku itako ry'iburyo. Ico ntavuze n'amafoto nama nashize ku mbuga zanje amafoto turi kumwe ampaye impano eka sinaraba ifoto shirako kuko naramukunda vy'ukuri. Muhira ntawarazi ko nagize tatouage y'izina ryiwe ariko bamaze kubona amafoto acana ko ku mbuga habaye inama y'umuryango bambuza gushira ku mbuga amafoto turi kumwe. Insiguro bampa yavuga ngo kirazira gushira amafoto nkayo uri kumwe n'umusore mutaragira ubugeni ndetse ataranashika mu rugo ngo tumubone. Uriko uradukoza isoni ndetse nawe uriko witesha agaciro. Iyo nsiguro bampaye numva idafise ifatiro. Sinahagaritse gushirako amafoto yiwe ariko mu muryango barasubiriye barampagurukira bambwira ntahevye iyo ngeso ndabavire mu rugo. Ntaho nari mfise ngenda nihaye ihangiro ryo kubloka abo mu muryango bose kugira ntibabone amafoto nashizeko. Ntivyatevye inyuma y'imyaka 2 turi kumwe niho naje kumenya ko Marke afise umwana w'amezi 3 yavyaranye n'uwundi mukobwa. Ndamubajije yambwiye ko ari ukuri ari accident yamushikiye kandi ko iwabo n'umukobwa bamutegetse kumutwara. Nararize nisezera ko ntazosubira mu rukundo namba kuko Marke yari yankomerekeje bikwiye. Umwaka utarahera tuvanye na Marke nahuye n'umushinga ntahe wanje ambera umugenzi anyibagiza umubabaro nari mfise maze tuja mu rukundo. Twaragize ubugeni numva ko nagukiwe mu mpande zose eka nawe ubwiwe aryohewe kubana nanje. Ubu dufise abana 2 kandi ibintu byose byari bimeze neza gushika aho mu mezi 2 aheze umugenzi akorana n'umushinga ntahe wanje yafashe zirya foto zanje zo muri kahise ndi kumwe na Marke azirungikira umugabo. Ntabwo nigeze mpisha umushinga ntahe wanje kahise kanje byose narabimubwiye ariko izo foto zaramubaje cyane gushikaho n'ubu turi mu cumba ambwira ngo nzimye amatara
ntashaka kubona ko ku mubiri wanje handitseko izina ry'uwundi muntu. Narisanzwe nzi ko afuha ariko sinari nzi ko yofuhira ifoto hamwe na tatouage. Namubajije ico nokora kugira ibintu bigende neza, yambariye ngo tubihe umwanya. Uyu munsi kahise kanje niko gatumye mbaho nabi mu rugo. Mwiyubare ingingo mufata canke ivyo mukora vyitwa ngo mubikoreshejwe n'urukundo. Ego cane, nkuko muvyumvise rero uyu mukenyezi yitwa Dina ni ntahe yaduhaye kugira ngo bifashe benshi bashoboka. Nukuri numva namushimira gose kuko kubahuka gushira hanze ubuzima bwawe nuko uzi ko hari benshi bifasha. Kandi nukuri dutera intege nawe wese uriko uraturaba wifuza gutanga intahe y'ubuzima bwawe, wifuza kudusangiza ubuzima bwawe, ntuzotinye. Karibu, hariho benshi bifasha kugira ngo bahumuke kugira ngo kumbure nabo ivyagushikiye ntibizobashikire. Ego cane. Rero Trésor na mama Pasta ngira ngo murashobora kugira ico mubivuzeko, muha impanuro abantu nk'abo. Urukundo rubahumisha, rubatera uruhumyi ku buryo ngira ngo bakora ibitakogwa, meme na famille yabo bakayibagira. Umuryango ugahaguruka ukaguhanura ati buriya ibintu bigenda ukuntu nuko, ukamenga ivyo vyose nta na kimwe uri kurumva kubera urukundo. Hari ikintu abantu batamenya esirtu abakobwa. Ego. Burya abakobwa nibo bamaramara cyane kurusha abahungu. Urwiganiro twakozera kwa Pasta mama Pasta twari kumwe na Rubambo. Burya uko vyogenda kose umukobwa aramaramara pe kurusha abahungu. Nukuri nigihe bazana umuntu hasambanye kwa Yesu bazanye umugore wenyene, umugabo wowe bari basambanye rigihe so yagiye yaribereye hajya hanze kumugwagwa hari mu kabari kugwagwa, sivyo? Izwi ko rero ko vyogenda kose ivyo bintu abakobwa mwe mugira nivyo nabambwira ari abakobwa bagenzi banje nabankunda kubwira ibintu bebe bakanyita ngo ndiko nigira ngo umwiranda cyane kubaruta nanje umunyavyaha ego umugabo ejo bundi uzoba nyina w'abana. Urazi yuko abana bazoja kuri TikTok kuraba ivyo bintu gira ivyo muzu wambara uko ivyo nyero ko ibintu bigiye uko amwana bazokigwa ko akirabe azovuga ati oh mama wewe uwo mpanura iki raba naca kurungikira linkijwe abana bacu bo bazobara basaze kuturusha je nkandabuze ikintu na kimwe no mubwira ariko tatu kukuguru tatouage ntivako tatu ibiriko na jewe nta mugore nobana nawe hari kizina rya obe kukuguru nguma ndaribona gira uryo muhungu nawe reka ntataduhaye nahe nawe uriya muhungu uriya muhungu wewe bujurazi yuko abagore barashindiriya cyane kurusha abagabo. Wewe wobana n'umugabo uzikasambana hanze kandi tukabana neza murabana neza ukanamufukafuka buga umugabo wawe ninde ati murambesherera umugabo kandi urabizi neza yuko Josiane bari kumwejo wahazwe no kubifatira kabwe tugira bamutware kumushengeza reka mugabo wanje tugushija firigo basi abandi bantu ntibabimenye ukamufukafuka umugabo afashe umugore aragukubita ntibona abana yato bwatumviriza na famille atera hamagara. Sikuri ko rero uriya mugabo we Mark we tumwihorere ntari bujya n'umugore we bobana mugabo uyu mukobwa ntabwo umugabo bobana penaji nitwo bantu ufise tatu. Oya mugabo mingo jewe ikintu ndiko ndanka basi muhimpanuro gato kuko nawe ntiyageze neza Mark basi ikintu no ndiko ndanka ko kantu urumva ngo abakobwa ego ikintu ntari ego ibyo Trésor ariko aravuga no ko nukuri abakobwa nitwe nibo bamaramara imbere y'abahungu ariko n'abahungu nitwaca tubashigikira ngo bagize neza. Oya ntibagize neza bariko aravuga ikintu kinyaruka kuboneka cyane abakobwa nibo batangura kumaramara. Oya ivyo nanje ndavyemera cyane. Nk'ubu dufate umukobwa yasambanye n'umuhungu umuhungu ntibizogaragara ko yanasamba nta n'ubimenya muri vire tunoye muri business ntavyo bimenya ko nateye ariko wewe bakubonye ufise inda shana ko ufise inda ariko nta uza kumenya ngo naka niwe yateye inda ashatse aravyihakana canka baza kubimenya hahandi umukobwa nukuri je nagiye amahano amuzaniye umukobwa ibintu bariko barakora je sinda navyo nukuri none nko gufata akafata izina ry'umuhungu ntaco ahubwo basi njanye yahengera bamaze kubana bamaze kugira mariage byose bamaze kugira
basi yakayishira oya umusanze y'umugabo icyo ashaka kumugora aba nicaba yari kumubwira ati andika ko mari kuri jewe nanje ndanditse ko dina kuri jewe we hakaba ko dina nundi umva bari kumwe ni sawa basi barabana nubwo Tatouage nubwo yari kubishirako ivyo ntangorane yari myumvikano yabo kuko wenda bashitse mu cumbo mwazomenya ati ni dine wundi ni mari ibyo rero urumva birumvikana mugareka ndakubwira ahubwo uwo mugabo uyu mugore arihangana ijya misi yose kandi ahubwo abandanye yihangana Imana aranandusha umutima ahubwo jewe kuko nimba hagezaho baryoherwa mwakamenya ati nakasuku ndasuku yatereza amaso akabona Mike nawe yitwa Claude akacemana yakuryohera wumva iryo zina ribonye ubwo nyene aca yikanga kumbe ni Mike Claude eske ndi ngandi ko ndakora iki kwa Mike kwari kwa Mike ndi Gisuma ndi Kibandi muri wo ca yumva ati narivye Mike uriko uravyo nukuri jembe novuga ngo iki bagende bahabage basatumagira igikomere je numva yogenda nko kwa muganga kinga riyo solution kweri hubwo je impanuro no mubwira no bwatayinsavye nagende kwa muganga hama yereke muganga bamuopere ico gipande cose cayo mazina bace bagaruka bavure ico gikomere ntazobopfa hama uyo mugabo wiwe yicara atabona Marke kwitako ry'umukobwa kine naco no bahanura ego ntatusabye impanuro no saba abandi batarabikora no mu rukundo bagira ubwenge ego mu rukundo bumve ko bagira ubwenge urukura byo twese turakunda Yesu turakunda Imana mugabo gucuza ukavuga kivuga ngo Yesu ku mubiri wawe urumva ngo data reka dufate ko ufatanye na Yesu mbegeje hamwe byoshika ukamuvanga niwumva yuko ya Tatouage washitseko nayo izogaruka nayo ikakwagiriza mbega ubu ko yavanye n'uyo Marke abonye iryo zina Marke ntaca atangura kwiyumvira Marke we numva ko umubano wabo n'uno munsi urumva kubera iyo Tatouage ntazigera ifuta Marke mu gigo kuko yari kariyoza akaduza ukuguru canka ari karisiga kabona Marke acamwibuka muri we mu mutwe nasubira kubona Claude amufitiye akamaro acabona Marke yanditsa nata base canke nk'ubwo nyene akaca tangura kiyumvira ibibi yamukoreye nimba atanguye kuyumvira ibibi yamukoreye wumva ari kariyumvira iciza kuri Claude numva ko mu mwanya uwo mutima umaze kuba uruhagarara yamaze kugira uruhagarara mu mutima ubwo nyene nyimba yagira ko ari byiza aca yumvira Marke yankoreye ibi wa undi Claude reka amukorera ibyiza bamucize pembene aca atangura kuyumvira ibi yakorewe na Marke kandi ntibyari bikwiye ko yiyumvira Marke mu gihe amaze kugira Claude imbere yiwe yategeza kumva Claude mukuri je nasaba nyimba Marke nawe abagore turihangana kwanza abagore bye turanavyiratira amaze kubona Dina ku maguru yiwe ku maguru ku maguru magaca bati Dina namuciyemo Bwanje gihangange arumva ko yamuciyemo abo ko atani kibazo yaramuciyemo ko se bari bakwiranye kuko naho yo moza acamuga ati ya nani ujya yarihuse warihuse wewe yari jewe ariko ibyo bariko barayaga na Marke n'umugore wiwe sibyo Claude na Dina bazoya no ntibikunda abagore turabantu baheba ego mugabo mama pasta ego biragoye mugabo nashaka mutange no ku mpanuro ku mpande zose birumvikana n'abakobwa nitwe tumaramara byataje mugabo naho nyene abagore natwe duheba byinshi mugabo hariho abantu nitwakira ibintu cyo kimwe hariho umugore wa Marke uko urumva uyengera ko batandukanye nawe ashobora kuba yaragize mariage n'undi muntu yabivuze n'ubundi ko ubyateye inda umuryango we wamwobirije kumutwara ego yarabivuze ndavyibutse urumva rero umugore wiwe nawe nyene
ako kantu kadi naguma kabona ku mugabo wiwe na wenyene hari gihe kamutusha gato kurumva ikintu wamubona imisi yose ugiye ntibaze ngo ico kintu kiba coroshe basi dutange impanuro kwa Marke gato kumbure Marke azokugurura azoja muri telefone agwe kuri iyi video nawe nyene bibone ko atagize neza oya musanzwe nawe ene ntiyagize neza kuko nimba yari yaramwoblije kwandika ko Marke kuri yari kumva yuko adashobora gutandukana nawe naho byari byashitse agatera inda yari kumubwira ati nukuri byukuri nzogufasha umwana nzomurera kira kintu cyose nzokora ariko sishobora gutwara uko hari hundi muntu nagiriye isezerano kandi twagiraniye nawe isezerano uriko uravyumva akamwumvisa yuko kuko ivyo bari bakoze byukuri byari bihagije ubuzima bwabo bwose ego nukuri pe byari bihagije Tatouage kumva ngo dine wundi man byari bikwiye byari mukobwa ntavyo nokora je sanzwe Marke murakoze cyane murakoze cyane gutanga impanuro ku mpande zose jewe rumva hari ukuntu ntakunda ibintu bagomba kuvuga ngo bakobwa ego birumvikana cyane trezo umva barire gato birumvikana cyane nitwe bigaragara ubwo hari ukuntu abahungu nabo menga mwarabibagiye muranabashigikira rimwe na rimwe urumva umenga nyene bobo ni igiti kidakogwako orukisi uko bimeze kugira ngo ibintu bihinduke nuko namwe mudufasha oya urazi gituma Greta twibanda cyane ku bakobwa tuba tugomba izo mpanuro bazumve bumva ko abahungu batagayika ari bazoguma basuzugurika bumve ko mu rukundo abakobwa bashiremo ubwenge kuko abahungu bobo ubwenge baba babushizemo bwo kuguhenda ariko wowe mukobwa uba wumva ko ivyo umuhungu ariko arakubwira rukuri rero abakobwa bose bariko baranyumviriza bumva imbere yuko bumva umuhungu bashiriyemwo ubwenge kuko nibo bamaramara nibo bakubitika nibo basonza nibo basufrira ivyo ndavyumva cane mama pastor kandi nukuri ndanabishimye nukuri ndanabizi ko ari twe tumaramara do prise mugo urumva umuhungu nawe niyugurura iyi video acabona umenga tuko turamushigikira nkaho umenga ivyo bintu akora byari bikwiye kugenda uko nyene urumva uruke naho siko bikwiye kugenda nawe akwiye kumva yuko yoterera muri ivyo no kugira ngo bihinduke hama kandi kindi no kongera ko kuri ibi nuko twomenya ko ubundi na Tatouage ubwayo ntiyari nziza nayo sinziza na tatu sinziza ico rero nico twari twibagiye nayo ubwayo sinziza bo nivyo neko ndakubwira maybe tutica yuko tatu atari nziza ku mubiri w'umuntu hari ivyo biba yonona sivyo ndashaka muze kugenda muri ama videos kuri YouTube hari ama video amwe yerekana abantu benshi bicuza kuba barikize ko amatatu Tatouage ntizivako sivyo abantu bicuza kuba barazishize ko maybe bari kuzikurako ariko bikanka kuyibona gusa akumva yuko bimubabaje rero cyumbwira ngo nashize ko Tatouage y'umukobwa dina nga ku kuguru iwanje kwa Mingo umuntu ashobora guhemuka nubwo twabana muzu yarabanye bishobora guhinduka no kwandikisha ku mitungo yanje yose mugo sino kwiyandika ko ku kuguru cyangwa handi hano hose nubwo ndakubwije kuri umucape ku gapira wambara basi ku gapira nzogushirako ndakwambaye mugo nzi ndagukure umunsi wandekoneye nkura gapira na gaturire ngo je sinzokwitura ndakwereke jewe nubwo bari mama nubwo bari papa sinomushira ko Tatouage ukuboko nogenda nkandikisha igitabo c'ivyumviro vyanje vyose nibivira kuri mama ubuzima nabanyemo na mama nkagenda nkakibika ico gitabo ko nkumbuye mama yaragiye nkagenda nkicara nkagisoma mwana wanje azovuka nkamubwira ati kino gitabo ni cajewe n'ubuzima bwa jewe na mama naramukunda papa naramukunda twe tubayeho nkuko nibazokenera kumenya vyinshi ku muryango wacu genda usome kino gitabo vyoruta cyane kubwira ngo niyandike ko mama ndamukunda papa ndamukunda mugo sinumushira ko ngo nandike ko papa ngaha nandike ko mama ngaha birababaza nibibi ku mubiri basi tuvyumve ni cyaha ku mubiri nibibi ari n'abantu benshi maybe batabitahura mugabo nibibi so umve ko ndaca rero ku bahungu bahenda abakobwa na je ndi umuhungu uzinze kwigira umutagatifu ngomba bahanure turahende urakoze cyane babwiye reka manura abahungu rega nubwo tworumba ntitwarumvye twese sivyo ari abahungu tukifise umutima ku bintu bimwe na bimwe basi ariko umve yuko vraiment ikintu jewe ntokora
kushirako tattoo nanje sinubwira umukobwa nyicapeko tattoo uyicapye ko je ntabibonye biragusha je nzokwishimana cyangwa kwa nyikoze ko tattoo ni kuri nta na kimwe mugabo umve yuko anytime je nzoguhemukira mama pastor sidikora sivuze ngo nomuhemukira ego gusa nawe urabizi yuko nta mu bintu utazi usanga uramuhemukira ego cyo no kumuhemukira bivanye n'ibyamwe kuri we ari karama je no gufata wasambanye ko waranyishafye ko tatouage ngo reka ndagufukafu ugumbabaza uvuga ati we nigifata inzira yawe nanje fati yanje ugende ya tatouage uzocijana hehe warayishizeko n'igihe uzopfa uzokwa muyibuka ego hama kandi ikindi twokwibuka si tatouage gusa hariho n'ibindi bintu urukundo rudukoresha byinshi ugasanga wahemutse ku buryo bashano bivuga gute nawe wihemukiye ubwawe roho yawe umva wahemukiye umutima wawe famiye ho sino bivuga ugasanga umuntu yarankanye na famiye umva kubera ko impanuro bamuhaye bamubwira ati reka kugendana n'uryo muntu canke bigendemwo bukebuke kubera ko uryo muhungu ukuntu tumubona canke uryo mukobwa ukuntu tumubona si neza cane bakakubwira ati burya genda bukebuke mugabo ukabona umenga nibo basi bawe ba mbere oruke twibagira yuko umuryango nico kintu ca mbere kiza imbere buriya amaherezo y'inzira ni mu nzu umugabo yokwanga umugore yokwanga mugo wasu n'umuryango umugabo nta reka tugeza biza ko twumvira impanuro karaba impanuro wumvira nizo tumvira mugabo ntituvuge ngo abavyeyi ngo tubate canke ngo abana abavyeyi tubatererane urumva yaza kumvira impanuro y'abavyeyi yo mu muryango ibyo byose ntivyari kumushikako urumva ko n'uwundi agira bane nabi n'uwundi muntu kandi yari yaramukunze wakamwibagiza n'ivyo bikomere byose kubera iyo ntuzi yo tatouage hatari sana bikintu je novuga kandi bashimire cyane muri smarave kintu gano mukakimara ariko nka conclusion twavuze vyinshi twaneguye benshi twagize iki nawe uraza kutubwira muri commentaire icimviro cawe ariko hari ikintu mama pastor yavuze kugenda bamubage bamukure ko ivyo bintu babiharagure nta kindi kintu je nomubwira je numva atakindi nomubwira nagende kwa ngasenge bahuma amaso urya mugabo wiwe ngo haswe kubura tatouage nazo isengera ngo genda nagende mu muganga biharagure abikureko marke ni ndome zitonya sigitabo kimwanditseko nutuntu akurako hama kahavura hagakira hama amahoro agahinda mu rugo hama abandi nabo muvyigireko ntimuze musubire kubikora ndagushimiye cyane Greta yakoze cyane kuza kubana nanje ego cyane Trésor urakoze ndagushimiye cyane ku mpanuro twahanahanye ndashimiye na mama pastor nukuri mwese Imana bahezagire ico twokumva twokuramo ahanini nuko urukundo rutodukoresha ivyo tutategekanije gukora canke ngo rutujane mu tutazosiporta bigendemwo bukebuke disi niyo na cane niyo abantu bako baraguha impanuro wumve basi niyo tozikurikiza mugabo ugende wicara ahantu uvuga ati reka ngende bukebuke ego murakoze cane rero ndabashimiye cyane merci beaucoup mama pastor nawe ndagushimiye cyane murakoze namwe ndabashimiye